nagomba menyeshe yuko kuvyo navuze mu kwezi kwa mbere atakirahinduka, ingabo zacu zifashe neza zarungitswe muri ico gihugu, kandi yuko abarundi atabwoba bogira babandanye imirimo yabo, ibisigaye abijejwe barabibona, kandi ntihagire uwundi usubira guha agaciro uwo mugwi, kuko si mu Burundi kurakorera. Ntihagire usubira kugira ubwoba, rero abijejwe barabibona, mubandanye ibikorwa vya minsi yose, kandi muri kanuye gusa, kuko umwansi murazi ashobora kutaba uwo mwibaza akaba uwundi. Uyu no muvugizi w'ubushikiranganje bwo kwivuna abansi mu gihugu cy'u Burundi ni Brigadier General Gaspard Baratuza, yishuraga ikibazo cy'umenyesha makuru warumubajije impamvu yama yemeza neza yuko abasoda b'abarundi bararungitswe mu buseruko bwa Republika Iharanira Rusange ya Kongo, nyine avuga yuko baba bahagaze neza ku mapozisiyo yabo canga bariko bararangura ibikorwa bajejwe neza. Nyamara amakuru akomeza kugenda atugeraho yaba anyura ku mbuga ngurukana bumenyi, akaba agaragaza ingene ibintu byifashe, ndetse amakuru amwe namwe aturuka ku rubuga rw'imigwano akaba yerekana yuko ingabo z'u Burundi zagiye zirahura n'ibibazo bigiye bitandukanye. Amakuru akomeza kugenda atugeraho rero cange amakuru akomeza kugenda aradushikira, akaba yemeza ndetse agaragaza uburyo rero ingabo z'u Burundi zagiye zirahura n'ibibazo biremere cyane kuri uru rugamba. Ni ingabo z'u Burundi zimaze igihe zirungitswe mu buseruko bwa Republika Iharanira Rusange ya Kongo, ariko kandi mu bigiye bitandukanye amakuru yemeza neza yuko Burundi bwaragiye burungika izindi ngabo mu bice bigiye bitandukanye, ariko kandi hari bamwe bagaragaza neza yuko ingabo z'u Burundi zikomeje guhura n'ibibazo bikomeye cyane muri runo rugamba. Ibi rero byaratumye bamwe rero bavuga yuko Uburundi bwabo ariko burashaka kwikwegera karambaraye, mu nyuma yuko rero bwakomeje kugenda buragwana ingwano. Abasoda benshi b'u Burundi bari bararungitswe muri Kivu y'Amajyaruguru mu gufatikanya n'ingabo za Republika Iharanira Rusange ya Kongo, ariko ngira ngo murazi ingene ibintu byaciye biramera cyangwa se uburyo byagiye biragenda, kugeza ubwo rero ingabo zaragiye zirakubitwa, ziramanukanwa, zizanwa hafi ku rubibe rw'umupaka. Uyu mumenyesha makuru byari mu kiganiro n'undi y'abamenyesha makuru yarabajije niba rero abarundi ntacyo bokwitega, kumvo yavugaga yuko izo ngabo cyangwa urugamba rusa n'ugwegerenga mu gisagara ca Uvira, ahasanzwe n'undi ari hafi y'urubibi rw'u Burundi ndetse na Republika Rusange ya Kongo. Umuvugizi w'ubushikiranganje bwo kwivuna abansi bamwe bati yarabeshe, ukurikije amasanamu n'andi makuru amwe namwe abarava ku buseruko bwa Kongo. Nta kuntu abantu bamwe rero banyiri urugamba baba baragiye barahura n'ibibazo bigiye bitandukanye, ariko ugaca uremeza neza yuko nyine ku ruhande rw'abarundi nabo atakibazo bagize, ariko ngo bakaba bariko bararongora cyangwa se bararangura neza amabanga bajejwe nk'uko bikomeje kugenda bigaragara. Kurundi ruhande no rw'uyu muvugizi w'ubushikiranganje bwo kwivuna abansi mu gihugu cy'u Burundi yamara avuga ibingibi, abanyagihugu benshi bakomeza kwibaza impamvu ndetse n'igihe ingabo z'u Burundi zizotabukanirwa cyangwa se zizovira muri ubwo butuma, mu nyuma yuko rero ahakomeje kugenda hagaragara imigambi y'abandi basirikare bamwe na bamwe baturutse mu bindi bihugu, bamwe bakaba baratanguye gutaha, abandi bakaba bari muri process yo gutaha. Muri yendwi turiko turasozera harabaye imwe makuru menshi cyane agiye atandukanye. Hari amakuru akomeza kugenda agaragaza neza yuko nyine ku ruhande rwa Sadeke umwari M23 warumvikanye n'abakomando bo mujyango nyine, maze baragaragaza bayemeza neza yuko ingabo zo muri icyo gice rero zigomba gutangura n'ubundi ibikorwa byo gusanura ikibuga cy'indege, hanyuma hagacara fatwa ingingo zikomeye cyane, ingingo zigendanye no kuba abo basoda bagomba nyine guca baratawukanwa nk'uko amakuru akomeza kugenda agaragara canke nk'uko bikomeza kugenda bigaragara. Amakuru yihuta cyane kandi akomeza kugenda atugeraho canke akomeza kugenda adushikira, akaba agaragaza neza yuko igihe mu minsi iraza izi ngabo zigomba gutangura gutawukanwa. Hari bamwe bibaza igihe ingabo z'u Burundi zo zitazatawukanirwa canke zizakomeza kurwana uru rugamba, niko bamwe bibaza.
turagaruka ku makuru avuga yuko umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye yama ahora ashitagurika afise impungenge ko General Niyombare iyo afise gahunda canga se intumbero yo gushaka nyine kumutera canga se gushaka kumugaba ibitero bikoma komeye cyane yifatikanyije na Laurent Tabara. Aya na makuru akomeje kugenda arashyirwa habona mu gihe bamwe bagaragaza ndetse bakanerekana neza yuko umukuru w'igihugu cy'u Burundi akomeje kugira ubwoba bw'ingwano yaba yarikururiye nyuma yuko yagiye kugwanya umwari M23, ariko kandi ukomeje kugendura musunika wegera imbebe z'igihugu cy'u Burundi. Mwongeye kwirirwa neza mwese abanywanyi b'ibiganiro byacu batwumviriza muri ano masaha, abakomeje kubana natwe mu bice bigiye bitandukanye. Harabatwumviriza baringa muri kino gihugu cacu ciza cy'u Burundi, harabatwumviriza baringa mu karere k'ibiyaga binini, harabatwumviriza ari ku makungu ya kure ku mugabane w'Uburaya, Aziya, Australia, Amerika ndetse n'andi hose. Mwese ndabaye ikaze kandi ndabifuriza gukomeza kumererwa neza cyane. Ari ubwa mbere senga reka ndagusaba option yo kwanditse sabone kugira ucaronka amakuru n'ibiganiro byacu, ubane natwe 5 kuri 5 ndetse amakuru n'ibiganiro byacu unasangize ku nshuti zawe. Ikaze kuri mwebwe mwese, reka ndagusabe nyine ubane natwe 5 kuri 5. Umuvugizi w'ubushikiranganje bwo kwivuna abansi mu gihugu cy'u Burundi Brigadier General Gaspard Baratuza yongeye kumvikana avuga yuko ingabo z'u Burundi zikomeje kurangura neza amabanga jejejwe hano mu musiriko bwa Republika Iharanira Intwaro ya Kongo. Nyama mu bihe bigiye bitandukanye twagiye twumviriza amakuru avuga yuko ingabo z'u Burundi zo zaramaze kugira ubwoba bukomakomeye cyane, ndetse singabo gusa n'abategetsi b'u Burundi kumvo z'ibyo batekereza ko bishobora kuzobashikira cyane mu gingwano yaba yegereye cyangwa sikomeje gusatira urubibe bw'u Burundi no mu buseruko bwa Kongo. Uyu muvugizi w'ubushikiranganje bwo kwivuna abanzi yarishaga ikibazo cy'umumenyesha makuru yamubajije nyine ubwo yamubazaga niba nyine ayo basoda b'u Burundi bagikomeje kurangura neza amabanga bajejwe, ariko kandi akanibaza nimba byaba ari ukuri koko mu gihe n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi aherutse gutangaza ko ingabo z'u Burundi neza Kongo bakomeje kwambugwa ibice byinshi n'umuhari wa M23. Nubwo uyu mutegetsi atari karabyerura bivuze nge abakora ateruka mu buseruko bwa Kongo agaragaza ko ingabo z'u Burundi inyinshi zarapfuye, inyinshi zirakomereka, inyinshi zirafatwa amatekwa, kandi ubu mukuru w'igihugu cy'u Burundi ndetse n'izindi ndongozi canga intwazangabo mu Burundi nta kintu na kimwe zaciye zirabikoraho nyine nk'uko bikomeje kugenda bigaragara canke nk'uko amakuru akomeza kugenda atugera bivuga. Nubwo bikomeje kugenda bigaragara bityo cyangwa nk'uko amakuru akomeza kugenda aratugera bivuga, hari bamwe bakomeza kugenda basigura ndetse bakagaragaza neza ko ubutegetsi bw'u Burundi bukomeje guhura n'ibibazo bikomakomeye cyane mu gihe u Burundi bwaba bwaregereje ingabo nyinshi mu gisagara ca Uvira kumva z'uko bifuza yuko umwari wa M23 utoshika nga mu Burundi. U Burundi bwamba buhora bwiteguriye yuko rero ngo bushobora kugwana urugamba rwo ariko rwose, akaba ariyo mpamvu umukuru w'igihugu cy'u Burundi yamba yiyamiriza yuko nyine ashobora kuzaterwa. Umwe mu bakurikiranira hafi politike y'u Burundi yavuze yuko President Evariste Ndayishimiye iyo bafise impungenge yuko General Niyombare iyo rero agiye gutera iki gihugu cy'u Burundi, akaba yifuza ko yogitera rero mu gihe amatora y'umukuru w'igihugu cy'u Burundi atari yogera, dore ko bagiye kuzohera ku matora y'abashinga amateka ndetse n'abagenama b'abakomine azoba mu mezi ari imbere. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye iyo bakomeza kwemeza nyine ko buca kabiri nyine cyangwa se ubukera General Niyombare araza gutera igihugu cy'u Burundi, ko ari abarundi rero bateye igihugu nk'uko bikomeza kugenda bigaragara. Ariko umukuru w'igihugu cy'u Burundi akaba afise amakenga yuko ashobora kuzifatikanya n'abo ku ruhande rw'igihugu cy'u Rwanda, ko ariyo mpamvu akomeza kugenda abiyamiriza nk'uko bikomeza kugenda bigaragara. Hari bamwe rero nyine bashidikanya nyine kuri ibyo bikorwa, ariko umukuru w'igihugu cy'u Burundi avuga yuko buhagurukana n'iyonka nyine mu rwego kugira ngo bagwanye uwo wese yotera u Burundi. Ngira ngo mwarumvirije ibiri mu kiganiro yagiranye n'abamenyesha makuru ba BBC Gahuza Miryango ku kibazo cyo muri Kongo, u Burundi ndetse n'igihugu cy'abanyi cy'u Rwanda. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi avuga yuko nyine adashobora ndetse adateze na rimwe nyine kuba yozovana cyangwa se yozovana abasoda biwe nyine aho ngaho ku rubibi rw'u Burundi ndetse na Republika Iharanira Intwaro ya Kongo, kumvo zibikomeje kugenda bigaragara canke kumvo z'ibikorwa bimwe na bimwe byama bikomeza kugenda byibonekeza, na cane ibigendanye n'umutekano, dore yuko akomeza kugenda agaragaza neza ko afise impungenge z'uko umutekano w'u Burundi ushobora kwama uratosikara cyangwa se ushobora kuzohura n'ibibazo bigiye bitandukanye
kuko bikomeza kugenda bigaragara. Amakuru akomeza kugenda atugeraho muri uno mwanya akaba agaragaza ndetse akaba yerekana neza yuko mu Burundi hakomeza kugenda hagaragara ibibazo biteye impungenge, ibibazo biteye amakenga nk'uko amakuru akomeza kugenda tugera bivuga. Nubwo akomeza kugenda ashimangira ndetse anagaragaza neza yuko nyine n'ubundi afise ingabo ziteguye kuba zo Rwanda, aho yavuze yuko afise ingabo ziboneka n'izitaboneka, ariko kandi umukuru w'igihugu ngo yafise ubwoba bukomeye cyane kumvo z'ibyo akomeje kugenda yumviriza. Nk'uko bikomeza kugenda bigaragara rero, uyu generali Niyombare yari arongoye, bivuga ko yoba yararongoye akagwi karashatse gutembagaza ubutegetsi bwa Petero Nkurunziza, bwo Miss Petero Nkurunziza yahoze atwara Burundi mu mwaka wa 2015, nk'uko bikomeza kugenda bigaragara, ariko nibyoca birabahira baca barahungira mu bihugu bigiye bitandukanye. Bamwe rero mu begereye leta y'u Burundi baravuga yuko yarahungiye mu gihugu cibanyi c'u Rwanda, ariko kandi u Rwanda ruvuga yuko ari abo rufise, ariko kandi rukavuga ko rutekwemera kubatanga cyane yuko rwabaye nyine rudakurikije amategeko mpuzamakungu agenga impunzi, ariko kandi mu rufise ntirwigeze ruratomora abari bo nyine canke ngo ruvuge amazina yabo. Ariko kandi umukuru w'igihugu cy'u Burundi avuga yuko nyine abashatse gutembagaza ubwo butegetsi benshi baba bahurikiye mu muhari w'iterabwoba wa Reditabara, aho Burundi bwama buvuga yuko ufashwa n'u Rwanda, ariko u Rwanda rukaba rwama rurabihakana. Ngira ngo mwarabonye itangazo ryarashizwe ahabona mu minsi iheze n'umuvugizi mu bya gisirikare wa Reditabara, aho yavuze yuko ibyo bivugwa ko bafashwa n'u Rwanda atari byo, ahubwo yaravuze yuko bafashwa n'abarundi bagenzi babo, maze aratanga uruhusha rero nyine ko ari we wese uba yifuza gukora amatohoza akaba ategerezwa kuba yo kwinjira na cane nyine yakaba yategerezwa kuba yo kwinjira nyine mu birindiro byabo kugira ngo abashe kuba yomenya amatohoza cyangwa se abone niba ibyo bintu byoba ari ukuri koko nk'uko bikomeza kugenda bigaragara. Ubutegetsi bw'u Burundi bwarakomeje gusaba ko rero nyine abo bantu botahukanwa bagashirwa imbere y'intahe, ariko kandi ubutegetsi bwa Kigali bwaragiye bugaragaza ndetse bwerekana impamvu bwoca butabatanga. Burundi bukomeza kugenda bavuga ko rero abo bantu aribo barakoreshejwe mu kugaba ibitero mu Burundi, ko ari nabo bashobora kuzokomeza nyine kwifashishwa mu kugaba ibindi bitero. Ica abarundi bakomeza kugenda bamenya nuko rero n'ibyitwa ibiganiro byari bitanguye hagati y'u Rwanda ndetse n'u Burundi byarimo imitego myinshi. Ibiganiro byaratangura gute nyine hamba byaratanguraga gute nyine cyangwa bigatanga ikihe gisubizo, mu gihe abategetse ku ruhande rw'u Burundi bakomeza kugenda bagaragaza ndetse banerekana neza yuko nyine bo biteguye nyine kuzokora ibishoboka byose kugira ngo batere igihugu cy'u Rwanda. Amakuru akomeza kugenda agaragara cyangwa aturuka mu begereye ubutegetsi bw'u Burundi agaragaza neza ko ku ruhande rwa Evariste Ndayishimiye n'isaha akomeje kugusimbarara ndetse no kwerekana neza yuko Reditabara yabikorana n'iki gihugu cibanyi c'u Rwanda, ariko u Rwanda rurabihakana. Ariko kandi n'abangaba rero baragerageje gutembagaza ubwo butegetsi bwa Miss Petero Nkurunziza. Turazi yuko rero baturuka barahungiye mu bihugu bigiye bitandukanye. Abantu benshi bamba bibaza impamvu igihugu cy'u Burundi kirotsa igitutu rero ibindi bihugu bigiye bitandukanye, nabyo byo bibafise nyine ngo bace barabarekura bakaba bakomeza kugenda bibasira igihugu cy'u Rwanda nk'uko byuma bigaragara. Aho naho rero nyine hariho kandi kabazo umuntu yoca yibaza niba atabindi bibazo biba birimo nyine mu bigenderanire y'ibyo bihugu nk'uko amakuru akomeza kugenda agaragara. Nk'uko rero bikomeza kugenda bigaragara, amakuru akomeza kugenda atugeraho cyangwa se ibikomeje kugenda bigaragara birakomeza kugenda bitera impungenge abatari bakeya, aho bakomeza kugenda bagaragaza ndetse baranerekana neza yuko nyine bakomeza kugenda baterwa impungenge n'ibikorwa bimwe na bimwe bikomeza kugenda bigaragara nk'uko amakuru akomeza kugenda atugeraho abivuga. Amakuru yihuta cyane adafite ivumbi akaba akomeza kugenda ashimangira ndetse anerekana ingene ibintu bikomeje kugenda byifata.
amakuru yihuta cyane adafise ivumbi akomeza kugenda aratugeraho, akaba agaragaza ndetse aranerekana neza yuko nga muri kino gihugu cacu c'u Burundi nyine hashobora kuzaduka indyane cyangwa se n'ubundi yindi ntambara. Kugeza ubu ngubu Burundi burakomeza kugenda bwikanga ibitero bikomakomeye cyane, bavuga yuko bishobora kuzoterwa cyangwa se kuzogirwamwo uruhara n'umuhari wa Red Tabara. Red Tabara yivuga yuko izatuza aruko rero bikubiye cyangwa ibihurike mu masezerano akomakomeye cyane, amasezerano agendanye na cyane cyane n'ibikorwa bigendanye nyine no kwibukiranya ibyavuzwe cyangwa se ibyasinywe mu masezerano yarusha mu mwaka wa 2000 nyine yotangura kubahirizwa. Mu gihe rero n'ubundi M23 yamaze kwemeza ko igiye korohereza ingabo za SADC kuva Igoma mu Burundi, barakomeza kwibaza impamvu ingabo z'abarundi zo zidatawukanwa. Ni mu gihe muri ino ndwi nyine umwari w'inyeshamba za M23 urwanya ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo uvuga ko wiyemeje korohereza ingabo z'umuryango w'ibihugu bya Afrika y'Amajyepfo SADC mu gusubira iwabo ako kanya zivuye Igoma, aho rero zahenze kuva uyu mwari ufashe uwo mujyi mu mezi abiri aheze. Mu itangazo rihuriweho rero na M23 na SADC rya nyuma y'inama y'impande zombi yarabereye Igoma hari kuwa gatanu, M23 ivuga yuko izi ngabo zo mu butumwa rero buzwe nka MRDC zizosubira iwabo n'intwaro zazo n'ibikoresho, zigasiga ibikoresho byose bya FARDC, ingabo za leta ya Repubulika Iharanira ya Kongo n'ibikoresho bya FARDC zifise byose. Ntacyo leta ya RDC yari yatangaza ku mugaragaro ku bigendanye n'inama cyangwa se ku bigendanye no gusiga ibikoresho by'izo ngabo. Kinshasa, ONU n'ibihugu bigiye bitandukanye byinshi byakomeje kugenda byagiriza igihugu c'ubanyi c'u Rwanda ko kiba gifasha uyu mwari M23, ariko kandi icyo gihugu cyarabiteye twatsi ndetse no ku ruhande rwa M23 barabyamaganiye kwire. Iyi nama rero n'ubundi irabaye mu nyuma yuko muri uku kwezi abategetsi ba SADC bemeje ko bagiye rero gukura ingabo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo, aho zari zarageze mu kuboza ku mwaka wa 2023 nk'uko amakuru akomeza kugenda atugera bivuga. Nk'uko bikomeza kugenda bigaragara, abasirikare bikekwa ko barenga igihumbi baroherejwe n'ibihugu bya Afrika y'Amajyepfo, barenga ibihumbi 10 baroherejwe n'ibihugu bya Afrika y'Epfo, Malawi ndetse na Tanzania, bari mu bigo bibiri Igoma ndetse no mu nkengero za Goma hitwa mu Mabiro, aho rero nyine barinzwe n'umuhari M23. Abasirikare nibura 19 bo muri Afrika y'Epfo, Malawi ndetse na Tanzania nyine barishwe ubwo M23 yafataga umujyi wa Goma, umurwa mukuru w'intara Kivu y'Amajyaruguru muri Mutarama uyu mwaka. Abantu babarirwa mu bihumbi bariciwe muri iyo mirwano ndetse abandi babarirwa mu bihumbi amagana barasigaye ntaho bafise ho kwikinga nyuma yo guta rero ingo zabo. Ku rundi ruhande SADC inama yo kuwa gatanu yari yitabiriwe na Profeseri Kura Atrestane ukuriye akanama ka politike n'umutekano muri uwo muryango, yarimo kandi umugambi mukuru w'ingabo za Afrika y'Amajyepfo Generali Rudazani, uw'ingabo za Zambia Lieutenant Generali Geoffrey Zeyele ndetse na General Major Saifradi Kalisha uhagarariye umugambi mukuru w'ingabo za Malawi ndetse na General Major Ibrahim Mahoma uhagarariye umugambi mukuru w'ingabo za Tanzania. M23 yari ihagarariwe n'umugambi mukuru wayo nyine ni General Major Sultan Makenga n'umwungirije Brigadier General Bernard Byamungu hamwe na Guverineri Bahati Musanga Elasto ukuriye ubutegetsi bwa M23 mu ntara Kivu ya Ruguru. M23 ivuga ko izafasha mu gutuma rero nyine ingabo za MRDC zisanzura mu ngendo mu gihe rero zitegura gusubira iwabo bijyanye n'amahame rero nyine yemeranyijweho. Impande zombi zemeranyijwe rero no kohereza itsinda rya tekinike ryazo ryo gusuzuma uko rero ikibuga mpuzamahanga cy'indege cya Goma kimeze kugira ngo rero kibe cyakongera gufungurwa ndetse kinazifashishwe mu bikorwa byo gucyura izo ngabo. Itangazo ry'impande zombi rero riravuga ko SADC izafasha mu gusana ikibuga mpuzamakungu cy'indege cya Goma mu kohereza ingabo za MRDC kwava ndetse ko rero izi mpande zimeranyije